ntihagire umuntu n'umwe aba mu Burundi adasansumwa nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aheruka gusubira gutera kamo abantu bose baba mu Burundi kwisansumisha kugira ntihagire uwigira sindabibazwa ku neza yiwe n'igihugu cacu. Aho tugejeje ibikorwa vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi mu minsi 21 iheze dutanguje ibikorwa nyezina byo gusansuma abantu bose baba mu gihugu cacu c'u Burundi. Kino kiganiro rero catunganijwe inyuma yaho y'ingingo yarayifashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe gutanga intumbero y'ibikorwa vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi yo kongerereza ikiringo c'imisi 5 yo gusozera gutororokanya ibiharuro vya rusansuma nyezina gushika kw'igenekerezo rya 27 za kuno kwezi kwa Nyakanga kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe aba mu Burundi adasansumwa nk'uko nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi aheruka gusubira gutera kamo abantu bose baba mu Burundi kwisansumisha kugira ntihagire uwigira sindabibazwa ku neza yiwe n'igihugu cacu. Nk'uko musanzwe mubizi kuva aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi yisansumishije agaca atanguza icese ibikorwa vya rusansuma nyezina hari kw'igenekerezo rya 2 kuno kwezi kwa Nyakanga turimwo gushika ejo hahise kw'igenekerezo rya 22 Nyakanga muri uno mwaka turimwo imisi 21 yaraye irumanye turi muri ivyo bikorwa vya rusansuma nyezina. Muri iyo misi 21 ibiharuro vyatororokanijwe biratanga icizere ko ibikorwa vyagenze neza. Muri make muti ivyo biharuro vyifashe gute? Ibitigiri bwa mbere, ibitigiri 99 n'ibice ndwi kwijana vy'ingo nizo zisansumishije mu gihugu cose. Uduce 3 kwijana dusigaye no kuvuga hafi ingo ibihumbi 10 nizo zitashoboye kwisansumisha. Izo ngo nazo tukazisanga mu buce bumwe buto buto twari twaratunganije kugira ngo tuzokoreremo rusansuma nyezina bungana 1,335 ku buce buto buto bwose ku rwego rw'igihugu bungana 13,448. Amakomine ari munsi y'igitigiri rusangi cingo zasansumwe mu gihugu cose no kuvuga amakomine ari munsi ya vya bitigiri 99 n'ibice ndwi kwijana naya akwirikira ni Mukaza, Ntahangwa, Mugere na Cibitoke mu ntara yagutse ya Bujumbura, ni Matana, Bururi na Rutana mu ntara yagutse ya Burunga, ni Ngozi na Kayanza
mu ntara yagutse ya Butanyerera hamwe na Muramvya mu ntara yagutse ya Gitega. Mu ntara ya Buhumuza nta komine n'imwe itarengeje ivyo bitigiri vya 99 n'ibice ndwi dufise ku rwego rw'igihugu. Ivyo biharuro rero nivyo vyatumye urwego rw'igihugu rujejwe gutanga intumbero y'ibikorwa vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi rufata ingingo yo kongereza ikiringo kingana n'iminsi 5 kugira ngo izo ngo ibihumbi 10 nazo zishobore kwisansumisha. Muri ico kiringo hategekanijwe kandi kwegeranywa ibikoresho vyose vyakoreshejwe mu bikorwa vya rusansuma nyezina hamwe no gutanga impapuro zemeza ko urugo rwasansumwe kubisansumishije ariko batashoboye kuronka izo mpapuro. Ibiro bikuru bijejwe rusansuma biboneyeho rero akaryo ko gushimira ingo zasansumwe, abajejwe intwaro hamwe n'abakozi ba rusansuma bitanze batiziganya kugira ngo ibikorwa vya rusansuma nyezina bigende neza. Ibiro bikuru bijejwe rusansuma vyongeye kandi gutera akamo izo ngo ibihumbi 10 zitarisansumisha ko nazo zoja mu gitigiri c'ingo zisansumishije ku neza yazo n'iy'igihugu. Ibiro bikuru bijejwe rusansuma vyongeye kandi gusaba abajejwe intwaro gukingira umutekano w'abakozi ba rusansuma hamwe n'ibikoresho bariko barakoresha. Mu gusozera, ibiro bikuru vya rusansuma birasubiye kwiyemeza yuko bizotunganya ibindi bikorwa vyose bisigaye vya rusansuma nkuru y'abanyagihugu, uburaro, uburimyi n'ubworozi vyisunze ubuhinga n'ubumenyi mu bijanye n'ibikorwa vya rusansuma. Murakoze.